nari najinje guhura na Kirikou akira yego mwabonanye ariko wapi mutama wapi ejo namurondeye ndamutelefona turavugana mbwira ngo turahura ariko subiriye kumutelefona kandi irasona irihereza uwo nafone yiwe ntimirana camwe umutelefone nticamwo narindiriye mbona buranyiriye ko ubunyene naraye nka mwibara nimo ndirenganira nigiye gira mpavendo nko mu gihe nawo wosanga uwo muntu mwandikiranira ko mva mwahuriye kuri Facebook wasanga atari Kirikou ari umuntu yamwitiriye na urugiye gusubira inyuma mutakoranye niwe nta mahera ari bwamuhe basi yarambwiye ngo ndamurungikire nyene vemire y'agafana Kirikou nyene yavuze umwe vemire y'agafana ego mutama nawe nyumvire vemire y'agafana ngoke naje none Kirikou uzi ko muza kubonana warutse ko aguhakora po cyahe warutse ko agufasha zirabizi zo bavuga ati gendo desura ndi muri repo ya Kirikou Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs de Bujakhweva, my people who looking for the answer, you no question. I'm not number one, but I'm only one, I'm not promoter, maître de cérémonie. I'm not the promoter, maître de cérémonato. Uzo kwigana inoti azofungwa komite VIP behind the camera ndiko mbona ivyo mudashira kubona ni cameraman umusura afise n'abakeni engineer TJ's cameraman uko mubizi dusanzwe tugenda na kuri no TV One TV na Bama Noti TV zose icarimwe ari zibiri gira saswe berera uri kurakira bere nyambo zukirabera kuri One TV gira saswe bembo zukirabera kuri Bama Noti TV gira saswe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane sase rero umusara cyane mu gitondo cyakare ndiko ndara amasahari nko mu masambiri n'innusu saa 3 ko nagize uko mbona koro irinjiye imaze kwinjira uno mujama niwo yanterefonye amaze ko telefona bugiye rero gusa ari nomero nshasha ntawe narinze arambwira mane we uri manoti promoter ebana wamuguye ko no nyene sasa rero je nahuye n'ikibazo nashaka umfashe bakati ikibazo nyabaki ikibazo yahuye nico tugomba twumve muri kano kanya reka tumaye tumuramutse tumusuhuza bro vipi meze neza kwe meze neza cyane si cyane gose si cyane oya kubereka atari cyane sikajare kandi biragoye bisanga okay ariko nagaze ko umuntu aza gukwikirana ari ryambira kubonye witwa nitwa Mr Fanda utazi Mr Fanda asanzwe yavuka akora iki mvuka mu ntara ya Muyinga ni naho usanzwe bana ubunyene niho sanzwe ukora iki ubudandaji uko cyongera ukaririmba ku rundi ruhande okay yes Mr Fanda urashobora gusaba mu kibazo wagize nko kurya wabimbariye ugasura ugende kurya yene biragoye zagenze bi ejo hahise ongereza katwe kugira ngo ejo hahise navuye mu ntara ya Muyinga fata urugendo rwo kuza ngaha Bujumbura mbere wanashaka je Bujumbura bwa mbere je ndanayonyeye musi nabibwa nahashiki ni ryambere ushikitse Bujumbura bwa mbere utukira ko nyene wahabonye gute ni heza gusa nitawe gusa nuko nyene tevyanzanye atari bitakunze yego wari wazanywe nibikire nico ariko navuga ko wagize no musi wari wazanywe niki biragoye ugira Bujumbura gushika ugira uve Imuyinga gushika ngahi Bujumbura wazanywe niki nari najinje guhura na Kirikou akira yego mwabonanye ariko wapi mutama wapi ejo namurondeye ndamutelefona turavugana mbwira ngo turahura ariko subiriye kumutelefona kandi irasona irihereza uwo nafone yiwe ntimirana camwe umutelefone nticamwo narindiriye mbona buranyiriye ko ubunyene naraye nka mwibara nimo ndirenganira nigiye gira mpavendo guys je bintu sidavyumvise nkabishasha uko yari yabimbariye urumva kare kibatsi gikomeye umuntu mutipe yambarete jewe navuye Muyinga mbe ni Muyinga navuye Imuyinga eje tuvugaye na Kirikou tuje kubonana ngo agira mfashe ngo ibintu bicaye n'imiziki ko ari yumvise ngo ndirimba neza sasa rero maze gushika ngahi Bujumbura Kirikou naramutelefone turavugana ambwira ko uza kubonana guma arandindiriza gushika burinde bwira bumaze kwira rero byabaye ngombwa ko mbonye ariko arampenda nza kurara mwibara no musi mu gitondo ho nazinuse ndamutelefona telefone yasona yagira gute ntiyaheza niba yasona niyitaba bro kwanza ugira mubonane na Kirikou muhane nomero byari byagenze gute twahuye nyene bya Facebook ibyo bintu bya Facebook turayaga ndamwumvisha ibikorwa byanje tuvugana yuko noza tukahura ariko umva nyene ibintu yankoreye yego urugiye gusubira inyuma mutakoranye
Niwe nta mahera ari bwamuhe basi. Yarambwiye ngo ndamurungikire nyene 20 y'agafana. Kirikou nyene yavuze umwe 20 y'agafana. Ego mutama nawe nyumvire 20 y'agafana. N'imizigo ndabona bari wacu yizanye. Aha wavuga ata Bujumbura nayifashe ntavyo gusubira inyuma. No subira inyuma none. Nduka jewe. Oya sinoduze. Sinoduze. None ubu ingingo ufashe ni yihe ko muburanye na Kirikou? Ugomba usubira inyuma ukonyene mudako utari once kurinda sukora rero n'ubundi muntu cyanye uratutse ubunyene urahise. Wapi sinorindira mbonye bikunze nzogaruka bidakunze naho zo kwigumirayo. Wowe urindira umuntu utazi igihe muzovuganira. Nko mu gihe nawo usanga uwo muntu mwandikiranira ko mva mwahuriye kuri Facebook wasanga atari Kirikou ari umuntu yamwitiriye na Avyo woshika kubera Facebook nyene bimeze abantu nyene biyitirira amazina y'abantu ugasanga yitiriye Kirikou nacu uraza kumenya iyo nomero yiwe iyo nomero yaguhaye uraza kuyimpa ndayihuze ni yiwanje ndabe ko inomero mfise koko ariyo ya Kirikou sivyo neza turaza kwiraba duhuze ni ya Kirikou aha reka tugaruke basi tuyaje no ku muziki wawe Tage no ku muziki wawe usanze uririmba nyene urafise indirimbo umaze gusohora yego urafise indirimbo umaze gusohora yego indirimbo bita Kinyarufu yiwe wenyene canke hari uwandi ni collab gusa hariho n'ibikorwa by'iwanje nyene wari ivyo byaramaze kuja kuri YouTube canke biracabitse kuri YouTube yacu yari yagize ikibazo bisaba yuko tuyifuta ubu nyene ndimo ndakoresha yiwanje nta gikorwa ndashirako gusa mwanya uza ndagishirako uno musi nyene canke uyu musi nyene ndagishizeko uza gushirako indirimbo shasha ikorewe n'amasanamu canke oya n'amasanamu niyo wacikoreje mwijo navuze ati gasi nogenda maze kubona Kirikou navuze ati Jesse nogenda natangiye n'igikogwa nakimye tereka nyire gukora okay naje none Kirikou uzi ko muza kubonana waruzi ko aguha korapo canke waruzi ko agufasha gusa uzi ko aguha korapo canke waruzi ko aza kugufasha kwari kugufasha yego akwemenya huba studio abimenye bino nk'ivyo nivyo mwari mwavuganye yego we waribwe we byoshika mwumva ko yibe yari ona nta Kirikou yose ayo 200 n'abari inyuma ariko avuga ko wibwe abari inyuma ya kamera byoshika ugasanga nyene nari ubitike yawe yene uracomye mbega uvi Imuyinga gushika hananga Imuyinga gushika ha 13 kugera no kugaruka n'amajana 5 kugera no kugaruka 2027 gushira ko 2020 wari wamurungikiye Owe birega naho navuze Imuyinga si Imuyinga nyene najya sante ahantu bitwa ikamara amagambo aho cafata umvimvi kamara cafata indi tike y'ibihumbi 10 yashikika kamara amagambo uwo muntu yagukoreye ko ndakezi nubwo amanje kuva ahantu ikamara maki kamara amagambo bamaze kuva ahantu biti kamara amagambo kuvayo gushika Imuyinga kuri centre ibihumbi 10 nubu gucuva Imuyinga ushika ngahi Bujumbura kuri 13,500 26,500 sivyo kugenda no kugaruka bica bihagarara mu bihumbi 53 giharo nico nyene mpungu naracitse mbejo hose nariye rero reka nejo nariye kutayashiramwe wariyaga ejo ni nariye ibihumbi 10 no kuryama muga byari nariye oya kuryama ibirimo nariye gusa kandi nizi ko ngiye guhura n'umuntu akazi kaza nanjye basako nanje naho ntojya meshi ngiye nk'umuntu nyene nk'umuntu yubashe zima pesanga mpenye pesanga mpemye byabicuma namuzateka ngene ndiye mwene waje Jendiko numva waribwe bere kandi wibwa amafaranga make nuvuga uriko tugeze muri 5 gushika yo kujya ibihumbi 10 wajyamye he najyamye ku bihumbi 10 wajyamye ku bihumbi 10 navye ahantu hafi ndi cyamye 73 bene wacu uyu mwene data yahuye n'ikibazo 73 mu minsi mikuru bene data cyenda sanze menga birakaze nka wewe
ati nka wewe ajewe konjya gafone kwera ukande umuntu w'umugenzi uravyumva kare ibintu ari hatari mwimisi mukuru rero ikintu wumvise yata ibihumbi 10 ibihumbi 73 yabitakaje wumva gute ni hatari mwimisi mukuru kandi ni mwiki gisagara ca Bujumbura arumva n'ikindi kintu ugerageje kumviriza ingene vyamugendeye neza neza urumva umuntu yandikiye ni Kirikou siwe kweri siwe aho yibwe niwe bajuro ngaha mu gisagara wumvise bete waramenyere ngaha mu gisagara nuko naje noca nigira Kirikou ngakubwiye ati we ngo tugire ibintu nibi gasanga ndakuriye bukebuke sawa urakoze cyane waramenyeye mu gisagara muhunga aho usanga n'uwundi muntu yise Kirikou kuri Facebook araza guhereza inomero ngo nguze kuza ngo ukinike wasanga yeze uribwe uko nyene ibintu biraba tukiri ku muziki wawe nyene bavuze ko uno musi havushira ko indirimbo yawe ya mbere indirimbo yitwa nkundira n'umudiho wa rap cyanye ni R&B usanze ukibongoza nyene wayikoreye kwani konayikoreye yarahagaritse beda nuwahe Imuyinga yakorera Imuyinga yarahagaritse ibigumbi ibikorwa bya nabikoze ndabaho ndabiparika urafise indirimbo zigera nko kuri zinga zine zose zibitse zirabitse zose bavuga ati cento de sura ndi muri repo ya Kirikou ndote sura ndi muri repo ya Kirikou mbere zimwe ndamubona nko muri video akubita Kirikou ndamukunda sana ndamukunda nawe yarakambana oya siwe ngo ndamukunda gusa ko ndamukunda iyo mwana ndamukunda aya siwe pete ujya muntu uwo muntu yakwibye si uwo n'umusuma yakwibye nabwo ari kiri biragoye gusa ko ndamukunda Kirikou ndamwemera indirimbo yawe wavuyishira umunsi kuri YouTube kugira ngo umuntu ashire kukoronka neza vyorosha kuca koronka gute kuri YouTube ayandika gute kugira ngo babe baragira subscribe kuri YouTube ya Mr Fanda wamaze kuyikreya yego ashandika Mr Fanda kuri YouTube amba kabararindira ko aza gushira ku iyo ndirimbo yawe ari gukorana na Kirikou akiri umuntu ari karankurikirana muri mwanya muja kuri YouTube andike Mr Fanda ugere subscribe burarindira iyo ndirimbo ahiza gusohokera yo no mutipe bana uraba indirimbo verema yari yamumanukanye yatumye akoresha 73 atarinjira muri studio gusa ayana mahera gusa yarakoresha ku madeplacement n'ibindi yes reka tugarukire ko ntuze ujya mutipe ntuze promota wida nawe nyene wari wambariye ngo nawe nyene ngo yari yagufashije guhura ngo nuwo Kirikou nawe vyagenze gute mwari musanzwe mukorana canke yabaye bukorondere akubonye kuri Facebook ujya n'umugenzi ni hafi yanje numva ko nawe yaba yakoranye deal n'uwo mujana byoshika aho ushikira muhira bigenda gute aho ushikira muhira oya none sinovuga ngo niwe oya kandi wumva ari we yaguhuje no mu Kirikou none umva no ngenda mwawida ngo nibiki nibinje yarampaye turivuganira na Kirikou uye rito ni Kirikou numvise ngo nibwe nitwa ni Kirikou je yaramaye turivuganira tumaze kubivuganira tuvugana yuko no manuka ejo nyene hashise maze kushika ndamurondera ambwira ngo turabonana tumaze kuvugana yuko tubonana subire ku telefone yaranka kuyitaba yasi kuyitaba no musi ho nabonye menga yanayizimije namba yayita ntana kimyinzi cha wibwe reka rero tube turarindira indirimbo yawe ije kuri YouTube kugira ngo tuzogaruke tuvuga ko n'ibindi bintu byinshi kugira ngo tutubandanye tunakorana kuba wavuze tereka mitemo telefone manoti promoter bino bintu abifashemwo reka duhejeje n'inyuma y'ikiganiro sha dutelefona Kirikou ndagufasha dutelefone Kirikou twumve ko ari we nyene mwari mwavuganye twumve ko ari we nyene mwari mwavuganye umpe n'ijya nomero mpuza niyo wanje turayiko bisa mbere ko turangiza n'ikiganiro urafise akajambo washaka gushikiriza noba nta kubaje ariko washaka gushikiriza kugira ngo ukabaze ukavuye je ikintu numva yuko novuga muri aka kanya novuga ati kweri nimukurikirana ibikorwa byacu yego nk'abantu baduhenda bitwaje ngo aba bantu bibihaganje umuntu akava hariya akitwaza abantu bibihaganye twemera bakaduhenda kweri wohagarika si byiza bakahagarika bino bintu si byiza yes je nanje nk'akabazo kanyuma ndafise ikibazo iyi entertainment yacu baramaze novuga ko bamaze kuyonona kwera bamaze kuyita Buja Flavor imaze kwitwa Buja Flavor umenga wowe uri Imuyinga menga nturimwo ubwo ubivuga kwiki kuko urumva Buja ni ya Bujumbura we na uri Imuyinga menga nturimwe umuntu ari Ngozi menga ntarimwe ubivuga kwiki jewe biragoye ona ko n'imiziki ikorewe Imuyinga usanga menga ntiri kiratobora neza ngaho oya menga yasisaba nyene imiziki ikoreye za Ngozi za Gitega za hehe za Makamba menga ntiri kiratobora ngaho kwere iki yitwa Buja Flavor
umenga kugira ufatishe manza kuza muri niyumvira yuko ahubwo boba mwavyise kwa muri hano nyene oya pana ngo mwaza kumwizamure mwebwe nyene mwaza kumwizamure mwebwe nyene tweba hariya twe bisa nkaho tutarimwe yes reka rero tumanuke n'agace kanyu bita TikTok tijo sosha gufata rero neza tumanuke n'agace kanyu bita TikTok sivyo tumanuka rero kuri TikTok ndakubaza ikibazo ihita wishura ntavyo kuri gurace hirya no hino abantu bakurikirana ibiganiro vyanje barakunda kano gace ngo mashiremo ngaha aho murabonye dusanga ikiganiro aca kirusha akazashikana kuri kano gace kubera niko bakunda igice bita TikTok uri tayari tuje kuri TikTok yego uri tayari yego yes twagiye nikuvuga ndakubaza ikibazo ntavyo kuri guri yimva hita wishura nyuma ndakwaye true or false true egale nef navyo kuri guri yumviye ariko si mate ndakujanyemo twagiye ikibazo ca mbere ndakubaza nti imbere y'imbati hari imbati n'inyuma y'imbati hari imbati dufise imbati zingahe zitatu aha twagiye ikibazo kigira kabiri nikihe kintu gifise izosi ariko kidafise umutwe izosi ariko kidafise umutwe ikibazo komega kirananiye ikibazo kigira gatatu kivuga kiti nikihe kintu gifise amenyo ariko kitarya tuje kiraba gifise amenyo mugabo kitarya uriyoya Chabanoti cyo kibazo ko cyanani oya Yeso basi cyanyuma nikihe kintu kiri mu mapantaro y'abahungu kitari mu mapantaro y'abakobwa ingoto novuga icuma bena cyuma ko bari bakikubari hari inyuma yes kibazo cyabera avuga ati imbere imbati hari imbati nyuma imbati hari imbati dufise imbati zinga tuvuga dufise imbati zibiri muri imbere iyindi inyuma ikindi kibazo ndikira kabiri nakweze nikihe kintu gifise izosi ariko kidafise umutwe ni shati ikindi kibazo navuga ati nikihe kintu kiri mu mfuko y'abakobwa kiri mu mapantaro y'abahungu kitari mu mapantaro y'abakobwa ni ngodo ikindi cyari kihe naki novuze bitatu Nonse vyere sivuze sibishimira. Ikintu gifise amenyo kandi kitarya. Ikintu gifise amenyo kandi kitarya ni imashini yo kumwa bita tondeze. Rafise amenyo ariko ntijya. Naco tinkhawe wadurivona ngo chikamure kano kaya jiri kuremerera kamera nitwa manoti promoter metre de cérémonie manoti to promoter metrato cérémonato. Uzokwigana iyi noti azofungwa komi de VIP bene de kamera ndiko muri ndashira kubona ivyo ndashira kubona ni cameraman. Visio engineer Tijos cameraman. Nariko n'umutivu yahuye nibisanga uno munsi yavuye Imuyinga. Yavuye Imuyinga akoresha itiki 70 cyo gurana Kirikou none ngo vyansi muga nta kibazo na kimwe turaza kwiraba neza nta nshuti nkawe ugira amanota n'amanoti subscribe kuri One TV no kuri ba Manoti TV. Be blessed.